ndabye generation zawe bageze mu bana batatu bane ubu ufise abana bangahe? Oh my goodness. Abakunzi ba Akamuceri. Umugabo arandenganya. So I'm a single. Yeah. But to be single doesn't mean ko I'm a bachelor, so nta mwana mfise ndi umusore akanda amplishmenga bado si bado mugabo urafise umukunzi. Okay, reka ndabivuge rero abantu sometimes barakunda ukabuta mufise ukamufise kamuyakandira ngaha ku nta kibazo. Reka ndabivuge sometimes abantu bakunda kugira ama complex kuri jewe. Jero zire sasa satani yazanye yafashe music reggae ajyana kuyiha abanyarumogi afata music ya bakaza kuja kuyiha aba donc afata style zose ari batajana kuzikoresha ivyisi. Rero no kuvuga je nka jewe doma aha ni ngahanye sishobora kureka ibintu byakoreshwa mu ijoro bije gukoresha hariya mu mantuze mu mabwate babirimbamo ibintu bitagira umutwe n'amaguru. Ntabwo ari umutahajuru bivanye n'imyifato yiwe, ingene yambara, ingene avuga, kompanyo yiwe, sinzi dotapa ngene. Okay, je novuga gute burya abantu amaso tubonesha aya maso nyine mu buryo bwa physique bobo nk'umujournaliste kuri Akamuceri. Donc ndakuravije amaso nyene ari mu buryo bwa physique aya maso aya novuga gute mu buhinga donc mfatanije n'ivyo mpwemu sishobora kubona 0,0001. Turongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni ikiganiro mu by'ukuri kiryoshe cyane, reka mbe ndabatumirira mwese kugira ngo ntihagire n'umwe avana natwe kino kiganiro kidaheze. Uyu munsi ikiganiro cyacu turi kumwe n'umusore ego n'umusore reka mvuge w'injyamunyu, n'umusore abushitse. Sindi bumuvuge ko byinshi, reka ndamuhe umwanya ashobore kuramutsa abareka baradukurikirana acagirwa ko anaduha presentation yiwe. Karibu cyane. Okay, merci beaucoup. Behayambuye gute. Okay, kwizina nitwa Bigirimana Don Artimel, populairement nzi kwizina rya Yani. Nari ntangaye genda henze ko witwa Yani. Okay, yeah, Yani en fait ni izina navuga ngo kuva nkiri umwana, donc navuze ati no reason ko niri ndakoresha izina cyane ukabona bose baziyari nibaza ko ari ibyo. Iyo bavuze presentation ntabwo aba ari izina. Okay, abafaransa juste bavuga reka mvuge mu Gifaransa juste duhe biographie yawe. Biographie yanje. Okay, nkuko turi mu kiganiro cyo donc kijanye n'abaririmbyi music muri make juste navuga ngo biographie yanje kuva kera cyane navutse numva nkunda music nubwo navukiye ahantu navuga ngo hatari entertained cyane. So ndavuga aho navukiye muri mu ntara ya Bujumbura benshi bitaje hano muri commune ya Isare basizama ahantu tukibuye ama music navuga sinatanguriye cyane muri gospel nkuko no mwanya turi muri music evangelique. Natanguye nkunda music bizirinye bavuga ko ari zisi and then by inspired n'abaje batandukanye komsa narigeze no gukora indirimbo zisi and then ndakora ama concert. Nibuka concert ya nyuma imbere ko muri gospel yakoreye muri ahantu biti mwaro muri commune ka kwita donc ahantu bita muri Panorama City Center Hotel ya ego nshuti bakunzi muri ko muradukurikirana ngira ngo abantu mwigeze kumenya Yani akiririmba umuziki bita profane baca babubona neza uwo ariwe. ariko en fait abaririmbyi rero baririmbiza indirimbo ubu barakamye ngo ntabwo ari musique profane ngo ni musique ngo secular. I don't know gusa okay, secular ego ngo ni secular music muja kumfata ngo neza cyane. None ga mon frère, franchement je sindakuzi nk'umuririmbyi sindakuzi nk'umuririmbyi mugabo narigeze kumva akamorso quelque part ngize mbaze numva ngo ni aka Yani. Okay, sinzi mu ndirimbo wowe ufise ko
hariho nk'indirimbo uvuga uti vraiment abafanzi banje bayumvise? Yeah. Okay, icyambere na mbere cyo navuga ngo indirimbo zose ndirimba uno munsi ni indirimbo navuga ngo message ko ndayironka naje ndayironka ntabizi parce que dufite le Saint-Esprit atuyobora muri byose. Ariko hari indirimbo niyo uvuga ati quand même cette chanson là hari igihe umuntu ayumvise avuga ati oh cette chanson vraiment me touche. Indirimbo bita ni Impore vraiment ni indirimbo yakiwe neza cyane, ni indirimbo nayiririmbye ndi muri circonstances zitandukanye urabizi kuko umuntu aba inspiré selon la circonstance urimo, kandi kenshi indirimbo nkunda kuririmba umenga ndiko ndirimba true story kuri jewe, ariko ku muntu donc ajya kuyumva nawe ariko ayiririmba aririmba yiyerekeza parce que j'aime dire jewe yeah. Neza cyane, reka nce ndagusaba ngigwe ko ndagusaba iyi ndirimbo ni Impore. Yeah. Utwemeze ko ari indirimbo yawe. Yes, benshi turayizi ku maradiyo, ku ma social media, mugabo abatabona clip ubemeze ko ari indirimbo yawe. Ariko nyine ba journalist ni nzema akapira. Okay, let me try. So igihe nari mbabaye naniwe mami waraje ungitwarika kanigeze wabikoze neza ukuri mami ukubikora Yesu we kwarejo n'ubu ni kuri iyo ngutabaje ndemerewe wamahuari nimpore mu mutima wanje nimpore iyo mbabaye wamahuza shemwe basi wikoneza kabisa none ko uri kuravuga utavuga nko kuririmba wamize mixere crossover wamize keke novuga ivyo kuririmba en fait ni gutravailler ushobora kuba uvuga cyane nyene ufite urujijiri bazi nkawe ukikora mu gahogo neza nikakimbia so ni travail ni muga gikuru just bari imana iba yarashize yeah. Ego reka menyeshe abo bari ko baradukurikirana muri kino kiganiro yuko umutumire ari Yan, ndamuzi ku izina rya Yan kabisa nandi yavuze mugabo ntawe populairement juste nibaza abantu benshi baranzi anyway hama indirimbo ni Impore iri kuri channel yafasha online TV ushobora gukora subscription so ikirafise na clip video kubisanzwe yeah. Okay, juste n'icyo nagomba kubwira abantu muriko muradukurikirana, reka tumusabe Yane, wewe inspiration yo kwandika indirimbo uyikura hehe? Okay, sometimes hari gihe bivana na circonstance byo maniko mbona mugabo akenshi hari gihe sometimes hari gihe murafata nyene igihe ca gusenga ya hama nambari ikintu dufate ndiko ndafokaliza kama sengesho swa ikibazo mfise canke hari ibyo mbona hama nkaba inspiré dufite nk'ubu yikurimba ni Impore haba ari amatémoignage donc tuba dusembuze haba ari donc mvuze ni Impore je ndafise hari impamvu auparavant nkiririmba secular music urumva ubaho wumva ko chaque weekend ufise ikibazo how much money ufise amafaranga ngahe mu mufuko no musi ndaja gusohoka gute ndaja gusohokera he sawa komsa rero ugasanga izo challenge tugenda duhura nazo mu buzima zitameze neza uno musi novuga ngo tuba twaragiriye ibakwe tukava muri iyo kingdom twarimo komsa tukagira muri no kingdom haba hari reason yo kuririmba ni Impore yeah. Ndi nk'umuntu aba yaracitse ku icumu muri bakeyi umucika cumu yeah, umucika cumu ariko ntiwashoboye kunyishura neza ikibazo nabajije juste nkeneye kumenya ahantu ukura inspiration. Est-ce que wowe ufise abandi baririmbye muri kasi cyangwa muri kuboba wimita ushaka gukora nkabo? Okay, anyway je nta muri ndimo nimita gusa n'ubu nyene juste turi kumwe ndashaka gukompoza indirimbo ndashaka gukompoza indirimbo kandi
umva umwanya wari wose gusa ahubwo uvuga ati ikibazo teme uja kuririmba niyi. Okay, cette fois reka rero ndaguhe akarorero dufate teme urukundo rw'Imana. Okay, jako twumve. Nakunze bihebuje, nakunze bitangaje, nabikwiriye. Yamiri kumwe nanje ibihe byose, yasezeranye kwizotazonanamba, urukundo wayo rurahebuje. Nshuti bakunzi b'ibiganiro byacu, murumva yuko ijambo nababwiye muri intro yuko ikiganiro cy'umunsi kiri special, sinabahenze. Uyu musore ni gitangaza. None yani wewe gushika ubu umaze gukora indirimbo zingana gute? Mfise indirimbo navuga zigira kuri zine. Non, c'est zine, donc hari ya mbere bayitwa Ori, yari naririmbye hip hop mu gihe wa rap. Ya kabiri ni Mpore, ya gatatu Elohim, ya kane rero yitwa Nyuzuza. None ko ufise indirimbo nk'iya kandi mbona umenga composition kuri wewe ni nk'akabuto fyonda, ubu ufise ikibazo nyabaki kugira ngo uduhe indirimbo nyinshi. Premièrement navuga gute, I'm sorry dear fans n'abakozi ba channel yacu ariyo Akamo. Jewe navuga gute, nukuri sometimes harigemba ndi busy, harigemba ndi occupé, nkavuga ati ariko mugabe biri uko vraiment. Ndibuka neza ko nasohoye indirimbo vuba yitwa Elohim, ataniga zibiri ziheze cyane ngira nkora yindi bita Nyuzuza. Urumva avec ça nanagerageje juste kugikorera, ariko mwino minsi vraiment je suis sûr que indirimbo ntabwo zigiye kubura kamera. We are going to work on focusing. Ego mfatiye ku kintu uhejeje kuvuga yuko uduha indirimbo nk'iya bivanye nuko umaze kenshi uba uri busy akamwanya ubufise, bigaragara neza yuko umuziki atari bwo buzima bwawe, donc ni pastime. Sinzi ko hoba hari ikindi kintu mukora mu buzima usibye umuziki. By the way navuga gute, music is a life. Umuziki navuga gute, umuziki ni ikintu ubuzima bwacu. Ahantu hose uzoja uzasanga umuziki, no mu ijoro tuzoririmba hose. Donc umuziki wacu ni ubuzima, ariko uvuga ngo ibyo nkora music ni part imwe mu byo bisigaye nabyo benshi banzi mu biganiro bitandukanye cisha kuri channel yacu dufasha online TV ndetse n'ibindi nyene byo mu buzima busanzwe nyene umuntu abakora. Ego none yani muri carrière yawe musicale ni dukunze kubaza intambano, ariko cette fois ngiye kubaza ama avantage. Nizi avantage uyibonamo? Avantage ya mbere nuko ari abantu benshi bamaze kugira, bamaze indirimbo zimaze kugira ico zifashije comme ça. Message kabatusha hama namba ari muri situation yinye. Donc ndanezerwa cyane igihe umuntu ambwiye ati vraiment ino ndirimbo waririmbye no kuri vraiment yaragize ikintu ku buzima bwanje. Sawa, arara yashikanye. Iyo niyo avantage navuga. Burya hajya hari ikintu navuga ngo gisumba kuba umubillionaire kuri nosi. Mu gihe juste ufasha umuntu ukamukura muri situation arimo ukamuzana ku birenge by'umwana. Umwami wacu. Nukuvuga ico ni ikintu donc kiri umva kirengeye ibintu byose. Hama iyindi avantage navuga kuri jewe. Look at good. Mayandi majambo urabona bimwe abantu bitanga ni uburyo. So indirimbo zawe zirakurira. Ari mbona support as well. Ariko ntabwo nkora byo kugurisha, ariko ari nyene donc nkora nk'indirimbo nkabona nyene nk'umuntu just akavuga ati so let me support you and I support. Nkabona anyway biranezera kamera. Ego birumvikana. None nta ntambamizo uhura nazo? So you see ivyo ntambami je vraiment sinoja ngaho oye ngo mvuge gute. Ego me ntambamizi rahaba, ariko sinyishi cyane bwo. Sinyishi cyane gusa ikibazo sometimes nkora kugira ikibazo cha video. Nayo ibijanye na audio vraiment kuri vraiment ndashimira nshimira
producer wanje Tambo wherever you are, respect Imana iguhezagire. Ndetse n'abandi bafasha arrangement musicali kuko ndakunda donc indirimbo zivugije zicuraranze. Icyama audio vraiment music audio ukuri novuga ati Imana sometimes vraiment rakifasha. Yeah. Gusa ikibazo ni video ndio maana na indirimbo ndi konsola guca video zifise for it. Bivuze yuko influence management Yocha bigenda neza cyane gusumba. Management mu gihe yoza mbona kuri target z'ibintu by'Imana. Sawa. Cyane cyane donc koko ubutumwa bwiza kwake kututegerezwa kwamamazwa ku isi yose. Neza cyane. It's okay. Mu gihe management yo bije ifise vision. Yuko nyine dufashanya mu byo kwamamaza ubutumwa biciye mu kuririmba. Kuko hari ikintu nk'umekana nakivugiye so abaririmbyi barimba indirimbo za gospel. Hari ikintu ca mu myaka y'inyuma igihugu ca Kenya cyari ku rwego rwo hejuru mu ndirimbo zihimbaza Imana. Hama abaririmbyi bo muri Kenya baca batangura nyene gufatwa n'ibintu bitanga amakampani bafatwa ndavuga abaririmbyi batandukanye bigeze kwarimbya indirimbo za gospel nk'aba ba Willy Paul no Mose Ekwa barimba secular music aba baririmbyi bahati bari indirimbo za gospel comme ça amakampani acabaza abashira mu bintu nyene umva message donc birahindutse baca basanga bigeze muri iyo monde no kuvuga rero navyo bunga hanye no kuri tube turaba ibintu tugiyemo katari inyungu zizodusubiza muri ya version twari mu kera. Okay, birumvikana nshuti bakunzi b'ibiganiro byacu murumva yuko umutumire wacu yaje reka mvuge ku matarget menshi ariko atanga impanuro ariko adusangiza uburambe bwiwe. Reka ncengirwa ko ndamubaza kino kibazo, mbega kubera iki mutahisemo kuja mu makorale cyangwa amaband mukora ku giti cyane gusa? Okay, no kuvuga juste jewe narabaye muri korale. Sawa? Na muri korale mu shengero hari ibintu byabaye nyene even n'isirabizi biba ngombwa nyene ko mbananyiza kuko nabonye bamwe umenga bari gucika intege. Ndavuga ati myself je nanjye ntabwo noshafata impano yanjye shinza kuyibika mu kabati. Reka rero ya message ndayitange kandi biranyobera cyane kuko urabizi ikintu cyo kugira abantu babaye barongozi b'abantu murabizi biranyorohera cyane kuko ilifo ndyamye indirimbo ikaza rushaka kubonera producer hama no kuri phone nkamurukira voice note nkora ka arrangement wumvize kino ndirimbo yogenda neza. Donc sinavuga gute ngo ndavyanka kuba muri band nivyo byiza kuko vuba turatanga ama concert no kuvuga ngo ibya band ikibazo nzo kwishura vuba. Juste naringiye kuri ico kibazo nyene uciye uintroduce nk'umuririmbyi reka mvuge mushasha mu ndirimbo za gospel. Utegekanye iki kugira ngo indirimbo zawe zishobore gushikira abantu benshi bashoboka? Premièrement navuga gute akenshi burya hari ibintu bita gusimba ama etape. Abantu benshi barasimba ama etape abantu benshi sometimes barakunda kumva wowe tutakubona ku maradiyo gukora ama interviews ndavuga ngo ibintu byose ni kugenda bukebuke ni kugenda ku ma etape ku buryo ukoze ibintu ugasimba ama etape ukagera hejuru urumva ukorotse ujya bisaba kujya kuri ama etape warenga. Bisaba rero ko kujya kwa ama escalier nta muntu ashaka gutarukira ariko araduga nta muntu ashaka gutarukira escalier zitatu rimwe uragenda ugaca kuri imwe ya kabiri. Donc no kuvuga ngo kandi uwitonze amenya inoze neza cyane. Hama reka tuje mu buzima bw'impemu. Biravugwa cyane yuko abantu b'abaririmbyi ukunda gusanga indirimbo muzandikisha bazibandikira sinzi wone watubwiye yuko indirimbo ari wewe uzandikira kandi waduhaye n'akarorero. None Gayani wewe hariho imirongo yo muri Bibiliya ushaka kutubwira ku mutwe nk'umuntu
uw'umutangaza reka mvuge uw'umutangaza inkuru nziza za Kristo. Okay, amaverse biblique ni menshi gusa ukuntu jewe meze sinkunda gufata ngo muri Matthieu naka gusa nk'akarorero juste nshaka kubwira ngo ikibazo cyo gusenga Matthieu 6:6 haranditse ngo iyo usenga uzoja haruguru uherere komsa so akuboneye mu mpisho ya n'ibindi byinshi. Urumva cyerekeye gufata amaverse biblique ndayazi menshi cyane, ndasoma Bible cyane kuko kugira mbe inspired no kuririmba akenshi ndasoma Bible. Hama Bible usomye ndashaka guca ndayihuza na situation mbandimo cyangwa ibintu mbona. Hama reka nshingirwa ko ndakubaza kino kibazo, ico kibazo caje kubera yuko hari umuntu twigeze gutumira muri kahise muri studio zacu mu commentaire baca bavuga ko uwo muntu bisa nkaho menga ntabwo ari umutahajo bivanye n'imyifato yiwe, ingene yambara, ingene avuga, kompanyo yiwe, sinzi dotapa ngene. Okay, je novuga gute burya abantu amaso tubonesha aya maso nyene yo mu buryo buri physique. Bobo nk'umujournaliste kuri akamuceno donc hamwe ndakuravije amaso nyene ari mu buryo buri physique aya maso ya novuga gute mu buhinga donc mfatanije n'ivy'imwemu sishobora no kukubona 0,0001 sawa. Rero no kuvuga ngo akenshi burya nico n'amatomata tubwiye isi keneka ngo byo kuba cyane mu bintu by'imwemu kuko no monde tubayemo barabisha cyane amaso mu buryo buri physical. Ariko akenshi Yesu yavuze ngo uzobamenyera kuvyo bamwe neza cyane ya parce que hari abantu benshi nk'akarore reka cengira ko ndabivuga je ndirimba amastyle atandukanye. Impano iva ku Mana, hari abapoete, hari abaslameur, hari abarapeur, hari imbarege, hari imbaraga, barimba donc des styles différents. Mugabo impano yajiva ku Mana. Cangira ko mvuga Satani yari umuririmbyi. No kuvuga ngo umuririmbyi azokora nk'ivyo yakoze akiririmba atarakwa ubwo bubasha muguno musa dufitiye jalousie. Murabona jalousie rero sasa Satani yazanye yafashe musique reggae ayijana kubiha abanyarumogi, afata musique ya abakaje kuja kuyiha aba donc afata style zose ari ibanajana kuzikoresha ivyisi. Rero no kuvuga je nkajewe do mapara aha ninga sishobora kureka ibintu byakoreshwa mu ijuru bije gukoresha hariya mu mantuze mu mabwati babirimbiramo ibintu bitagira umuto n'amaguru. Uno munsi no gufata ko baje tuko dusoma amazaburi sindabona sinzi ko ara mu masomye cyane kuturusha mu tubwira style hajya yoza amazaburi style yari boss uva amazaburi ni indirimbo zo guhimbaza ya ni indirimbo zo guhimbaza amalonje yakose. Rero nufata umuntu kamujija ngo nuko mubonye yambaye uko cyangwa nuko umubonye avuga uko ushobora kwihenda cyane parce que uyu mubiri twambaye yego n'usengerwa nk'umuye, ariko ibikorwa by'umubiri bitandukanye n'ibikorwa by'umwuka. None tukiri ngaho nyine ko ijambo ry'Imana rivuga ngo turi umuco w'isi cyangwa se ngo tubere umunyu isi. Okay, reka mvuge kino kintu navuga ko ikintu cy'inyambaro ni ikintu cya fashion. Rero fashion mukunye en fait il y a des personnes bakunda ibintu selon ma préférence ya ugasanga hari ukunda tissu, hari ukunda ikanzu, hari ukunda selon igihugu culture ibintu nk'ibyo. Hatwebwe les africains hari ibintu jewe ndiko ndabisigura mbamona kumenga ngiye gufatana cyane n'ibintu by'idini. Amadini rero selon ivyo yigisha jewe sinzi gucira urubanza umuntu ukunda mubonye ngagiyo akenshi ndibaza cyane ego uko igisho rigaragara rigaragaza ngo ibiri ndazi yego ya ariko nuko abantu sometimes baca babifata mu byo ba prefera
ugasanga just agiye kujija umuntu selon n'ivyo prefera so nambara tisi nambara jeans umuntu nkajya kumujija selon n'ivyo ukunda ya mugabo ivyo navyo ntabwo ari byiza parce que Yesu yagiye abisigura yereka abafarisiens abafarisiens bari abantu kusanzwe no kuvuga ngo bakunda kumenya nk'abantu biki bajije ibintu babonesha amaso mugabo atajijisha nuzenya amaso y'imwembe cekino rero kenshi jewe ivyo amaso abonesha ukubonye ushobora kundaba ko n'amaso kanyihenda kukabona ko ndi mwiza kubera ko nashatse gukora ibintu wowe ukunda mugaje w'indani umuntu w'indani wanje yakitinga n'abakora ibintu bibi neza cyane reka tugushimire ku muco uduhaye bivanye n'ubumenyi ufise muri vie spirituelle tugiye muri vie sociale naho yani mu kibano gute okay just agenda umuntu akunda kuryama so muzima busanzwe ndakunda kuryama none ko wemburitse rukimburi uko baba gute uri imiti rukimburi ngonera ukunda kuryama bica bigenda gute je travaille ndakora yes ndakora mugabo ndi mu bantu bakunda kuryama en plus dosa ndi umuntu adakundirika ya muri make ndi umuntu juste ndaheza akazi ubuzima busanzwe nkaja kuryama ugasanga rero nicaye nko muri chambre ndiko nkora ama recherche ibintu vyiwanje tout simplement nkava muhira nja mu vyanje tu ego none yani umuntu nkawe bon turavye imyaka ufise ama talent ufise ndavye generation zawe bageze mu bana batatu bane uwo ufise abana bangahe oh my goodness abakunzi ba akamuceri uyu mugabo arandenganya so I'm a single yeah but to be single doesn't mean ko I'm a bachelor so nta mwana mfise ndi umusore akanda mfise mega bad mugabo urafise umukunzi okay reka nabivuge rero abantu sometimes barakunda ukabuta mufise ukamufise ukamuyakanira ngaha nta kibazo reka nabivuge sometimes abantu barakunda kugira ama complex kuri jewe so jewe bigira imana kuri channel za akamu channel ya uko biri I am single ndabivuze ahari no reason jatuga kuko kubesha ni icyaha si kuvuga ngo sinakundanye anyway narabibaye mu byo bihe but this time I'm a single sinobesha pe donc uri mu ba reka mvuge mu bahanzi bake baririmbye zya ndirimbo ubu musigaye mwita ngo ni secular music batafise baticungwe mandi majambo mu bisanzwe bivana na target z'umuntu jewe target ndiko ndabiza atena miaka yangu kweli kazi zangu masomo yani hari ibintu mba mbona kumega yani byo byonshanganya mu mutwe kuko je muri ibintu byinshi cyane nece ntereka ko niyo affaire numva bitonyorohera ya nshuti bakunzi b'ibiganiro byacu reka dukomeze kubashimira ingene mwagumanye natwe kuva mu ntango z'ikiganiro gushika kuri uyu mwanya tugeze ko reka tumubaze yani mbere ko turangiza kino kiganiro nakaye kajambo usaba cyangwa se washikiza abantu ariko badukurikirana premièrement just ngabusa cyane nambe ndashimira naciye nigamba gushikiriza okay so premièrement kashimire televiziyo zacu bakamuceno ndabasaba je ndafise fan base yanje iri kuri Fashion Online TV karibuni kuri akamuceno muze muraba ibiganiro byabo mukora ama partage kugira ubutumwa bwiza bugende bushika kure hama ndabatumirira anyway kumfata mu mugongo nta bindi kumfata mu mugongo mu bikorwa ndimo sinobabesha kubufata mu mugongo like this not like this so gufata mu mugongo ni mu bintu mba nkenera ndakenera video ndakenera ama video kamwe masukuye pe yego ama video meza ariko rwego rwiza tumwe nimera neza ibisigaye navyo ari indirimbo zibiri Elohim na Nyuzuza za ndirimbo mugende kuri channel ya Fashion Online TV mushobora kuzisanga indirimbo kamwe zimeze neza ziriko zikora nziza ego reka duse n'abarangiriza ikiganiro cyacu ngaha dushimira uyu mutumire wacu yari special twizira yuko nitwamukenera kandi ubutaha azotwitaba ego juste je suis là quand même
Okay. ndahari neza cyane inshuti bakunzi b'ibiganiro byacu ikiganiro twari ko turabashikiriza gihereye ngaha reka tubasabe muje ku rubuga rwa Fasha Online TV murabe indirimbo z'uyu musore wacu murabe akanovera zifise hama dusabe n'abantu mufise uburyo mugerageze kubushira mu gikorwa civuga butumwa mu gushikira abaririmbyi bamwe n'abandi kugira ngo igikorwa c'Imana gikomeze gutera kije imbere reka dukomeze kubashimira kandi ingene mwabanye natwe tubashimira ingene mugiye kuza murasangiza abandi biganiro byacu tunabashimire n'ingene mudukunda bye bye